Haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro. Twe muri biya zacu dusangira ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane rwose ko twiyumvira tuti tunavyumvira ibyo twizera yuko Yesu Kristo yagize nte yaduze kandi akaba yicaye iburyo bwande bwa data. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusangira amajambo avuga ngo ni héritage doctrinale de l'ascension du Christ. Umugabane nkura mu iduzwa ryande rya Kristo Yesu, l'héritage doctrinale de l'ascension du Christ. Imbere ko dusoma ngomba kwifatana n'umuntu yavuze rino jambo, yavuze ngo iyo wizera nabi ucyo usenga nabi kandi ucubaho. Tubisubiremwo, iyo wizera nabi usenga nabi kandi ukacubaho nabi. Tugiye turashira akantu ho guhakana muri ivyo, uca wumva ko iyo wizera neza nawe uco girane uca usenga neza kandi ucubaho neza. Kimwe mu bintu Satani ashaka guteza abantu kandi mu bintu vyiyoroheje ntibanabimenye ni uko abantu bakunda kuba mu mashengero mwe batazi ivyo bizera. Uwo rero ni umugera. Kugira ingwara z'imigera zinyegeza mu bantu zikaza guseruka hanze yageze ko zibagatura canke zigeze ahantu n'abaganga ataco bo bagikora. Uko niko umuntu atazi ivyo yizera yicara mu rushengero no bikorwa akagendayo, mugabe umugera ubu murimwo uri kuramwonona. Tuzogera hanze ja kubona ko ubuzima bwiwe butakiba ataco twobukorako hageze igihe. Nico ituma ugomba kuba mu buzima bwiza hamwe na Kristo Yesu, wa muri korondera kumenya nizera iki kuri iki, nizera iki kuri kiriya. Iyo udafise uwo mutwaro urashaka kuzuza umutwaro w'ibindi, kandi imitwaro iruzuye. Mugabo ndabwira ibanga ryawe n'Imana ryubakiye ku byo wizera, kuko uriko urasenga mu cyumba cawe nta numwe abahazi, nta numwe ahabona. Uriko uragwanya intambara y'imhemu uri wenyene, vya bintu bica mu vyumviro byose nta numwe ababibona. Intambara yavyo iteza kubera mu vyizegwa, itabera mu vyizegwa twisanga iri mu migani y'abatama n'abakecuru. Itabera mu migani y'abatama n'abakecuru twisanga iyo ntambara iri mu bikomere vya kahise kandi ntibibuze. Hari vyavuye mu gihugu, hari vyavuye mu miryango, hari ibyo twakwiye mu byo twagiye turaca muri kahise. Twisanga mu gihe ijambo ry'Imana ritari mu buzima bw'umuntu haba hari ibintu bitari ijambo ry'Imana. Itabaye imigani iraba ibikomere, itabaye imikomere iraba n'ibitwize mu za kaminuza, navyo ni hariho ibitari ukuri. Uyu munsi rero twibuka canke mu byo twizera turazi ko Yesu yaduze kandi yicaye ahera. Kimwe gishobora gutangaza benshi niko uyu munsi utigeze uhabwa umuceri nk'uko indi minsi yahawe imiceri. Niba kuja kumva ahubwiye ngo iduzwa ryiza, ariko Pasika nziza baradutwipfuriza, Noeli nziza baradutwipfuriza, mugabe iduzwa ryiza ntagira bigera bagirante. Nta n'intama zicwa, nta nk'abacumita, nta kuri abatware, nta nka nyinshi baca bongereza, nta ngurube n'umunsi bacumita. Kubera iki? Kubera biranyegejwe. Ariko naho binyegejwe nagenda abwira Yesu akora bya yakoze, ariko ntaduge. Ntituba turi ngaha, ntituba tuvuga n'agakiza ngo tugende mu marabara, ntituba turunga n'abamisiyoneri muri Kenya kugenda mu bwiri ya Yesu, kuko bareka batubwira ati uyu muntu arasa na wa muganga yari rurangirano ngaha mu gisagara iwacu, none ko yapfuye, ega niwe yarapfuye. Mugabo ko yaciyongera ko kuduga, ubutumwa buruzuye, buruzuye akore ntigashobora kuvako. Imana ihabwe icyubahiro. Wizera iki? Wasigiwe iki n'iduzwa rya Kristo Yesu? Imana ihabwe icyubahiro. Ivyazo n'umwari 11 baratubwira amajambo akomeye, atubwira ngo barabaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mwijuru? Kwiki bara mwijuru niyo yaraduganye. Uwo Yesu abakuwemwo akaduzwa hehe? Nagiye ronse buruse agenda New York. Yarose master muri Oxford. Uwo mubona wakuwemwo aduze hehe? Mwijuru. Azoza atyo Wone ngo amezanya aduzanya biva n'intara
nk'uko mumubonye aja hehe mw'ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Harya ndahakura iki? Ndahakura yuko kuduga kwa Kristo bimye ivyizigiro vy'ubugingo budashira, kandi bifatanye no kuzoza gutora ishengero kwiwe n'umugambi wiwe. L'ascension du Christ me donne l'espérance de la vie éternelle et à l'enlèvement de l'église. Kuba hano kw'isi, isi kuryohera, kubera akazi ari keza, imeze neza, use contrat durée indéterminée, vyose bipanze neza, ukaca umenga ivyawe bigarukira ngaho nyene, hariho uruhendo rwa rukurimwo. Tuza kumenya ngo aha kw'isi si wacu, hari ahantu tugiye. Aragiye kandi aza gutora abasize akijije. Hariho igihe kirindiriwe, hari umunsi mukuru sans comité terrestre. Imanza nyinshi zose niyo zihambaye, nko kurahira ko umukuru w'igihugu yatsinze amatora, kwakira amahuriro mpuzamakungu y'ibihugu kanaka, usanga amakubita ari maniniya cyane, hakoze ubwenge bwinshi, amafaranga menshi n'abantu benshi, haba hariho komite. Ngo ujye umunsi mukuru utagira iki? Ntugira komite. Pas de président, pas de secrétaire, pas de trésorier. Ariko turazi kuzoba, kandi umuririmbyi yavuze ngo nzodugiraho ngeze. Nta n'umwe azobura intebe kuduga, aho umuntu wese azoba ari ngo azokumva inzamba y'akabanga maze aheza aduge. Ivyo ni ivyizigiro duhabwa no ko yaduze. Iyo aja kuba ari kuri mwe ngaha, tubwira tuti Mutama, urabanza ugende uturabire, tuzogukurikira ni wagendayo. Ariko yaragiye, dufise ivyo vyizigiro. Imana ihabwe icyubahiro. Umarayika arabwira abagabo bareje gusezera Yesu, ni Yesu yabasezeye entre bamusezeye kuko bagiye batanamutahura cyane. Ariko aravuga ati mbega kweki umuraba cyane nkaho menga ibintu bibaye ntimubibaye, ntimubitahuye. Uyo mugabo aragiye kandi azogaruka. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana mu gice cya 14, Jean 14 verset 1 gushika kuri 4 hamwe n'umurongo wa 6, batubwira amajambo akomeye yaho ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje mugirente. Miyane majambo ni mwizere icyo naje gukora ko data yarakizi, muce mwizere na kimwe mperuka gukora yuko cyari ico kubaha iyo ngire ngende. Kabiri, imuhira kwa data hari amazu ya 2 chambres salon. Hari 2 chambres salon. Zimeze gute? Amabara zabiri imbere n'inyuma. Hari amazu menshi, bisigura iki? Umuntu wese yize yarafise. Iyo abatariho, mukirundi bavuga ngo mbana bakora inkoni kuki? Iyo abatari ngenda yibabwiye neza ati wapi harababa, harera. Uko ni kantu bapima urwagwa bavuga ngo harera. Nani majambo gena murara uko mwabaga mwamiye korara munyoye. Harera. Ariko jewe ni hera, biratomoye. Iyo aba bitari ngenda bivuze, ngiye kubategurira ahanyu. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Gatatu, kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana hehe? Kubatwara iwanje, ngo aho ndi namwe abariho mugirante. Muba ni umugombe bw'Imana ko mubana ibihe bidashira. Imana ihabwe icyubahiro. Kane, kandi yonja murahazi n'inzira ijayo. Ni kuri gare yihe? Ni gare du Nord? Ni ku Musaga? Ku Buragane? Ni kuri aeroport? Gatandatu batubwira ngo, sisi batubwira ngo, Yesu arabwira ati ni jewe nzira. Munyizere bigikunda ko munyizera, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushaka kuri data ntagizente, nta mujanye. Kubera ivyo bintu n'imborerwa zidashobora kubivuga, umunsi mukuru w'iduzwa ntubafete kenshi mu miryango. Kuko biragoye gutahura. Nta mayemosi ukorako. Oya, ntudigadigana. Uva muri Bibiliya ni ivyizigiro bihabwa n'abihanye. Haleluya. Ariko bijya mwe murabifise. Bijya twe turabifise, tutabihawe n'akaboregwe canke n'urumogi canke n'uwadoresa canke n'ubuto, tubihabwa nuko ivyo tubona mu ijambo ry'Imana ari ukuri. Imana ihabwe icyubahiro. Ndizera ko nzogenda kubwo kumenya yanzira ariyo Kristo Yesu. Kandi ndizera ngo hariho igihe niyasanga ndi muzima tuzojana, ako niyo nobanza gupfa, mfise ivyizigiro vyo kuzozuka. Namwe mugira ivyo vyizigiro, n'amahanga agira ivyizigiro, n'imiryango yacu igira ivyizigiro,
tubibwire isi yose, turafise ivyizigiro yuko twebwe naho tugendera hano ku isi iwacu hakuru ataraha. Nous sommes ici de passage, turi muri escale. Imana ihabwe icubahiro. Alleluia. Abafilipi 3:20 hatubwira amajambo akomeye cyane. Hatubwira ngo twe iwacu ni hehe? Ujya muntu ntiyabuze yaruwaye. Ujya muntu avuga ry'amajambo, si umuntu yabonye ku isi vyamucanze. Si umuntu yabonye ko indwara zageze ku rugezo rutakivugwa. Ujya muntu nta kibazo cy'ubuzima afise ni apotre. Apotre Paul. Ujya muntu ari ahantu ku isi, mugabo bamubona umubiri, mugabo umutima wifatanye n'Imana mu ijuru. Ati twe iwacu ni hehe? Ni mu ijuru, niho twiteze umukiza yacu ko azogira nte? Ko azova. Niwe mwami Yesu Kristo. Mbega isi nonza kurya Paulo ataronse ibyiza, nivyo biratubwira ko yaronse ibyiza ronka n'ibibi. Azi byose. Ariko amajambo nkajya ntava mu mubabaro, ava mu vyizigiro byo kuzobana Imana bidashira. Uyu muntu afise ivyizigiro. Iyo umuntu ari hano ku isi akumva ko Yesu yaduze, ikintu ca mbere bizana umutima wiwe kandi mu buryo bw'umunezero ni ivyizigira afise byo kuzojana na Yesu mu ijuru umunsi yaje kumutora, n'ivyizigiro yuko hamwe yopfa arindire kuzozukira ubugingo budashira bwandike babapfiriye mu mwami wacu Yesu Kristo. Yesu ahabwe icyubahiro. Alleluia. Hari ibyo dukunda gushira ku ruhande, mwumvirize kino kintu. 1 Jean 3 verset 1 à 3. Icete ca mbere Yohana yanditse ca gatatu, umurongo wa mbere kuri gatatu, mubigene havuga hajya imbere harahanditse hatubwira ngo muraba urukundo uko rungana data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana. Kandi niko turibo. Sivyo gukeka, nico gituma abisi batameze gute? Batatuzi kuko batagize nte? Batayimenye. Kabiri, abo nkunda none turabana b'Imana, affirmative, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Ico tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe kuko tuzomuraba ukwari. Umviza turinga ntacyatubwira rero, kandi umuntu wese amuziga kw'ivyo ariyeza nk'uko uwo ari uwera. Igipimo c'abamwiteze ni ingene bagenda barezwa mu kubaho kwabo kwa misi yose. Umuntu niyizerera Imana, ntarindira Imana mu kabari cyangwa muri karaoke, cyangwa mu busama, cyangwa mu gipfumu, cyangwa mu ngeso zitandukanye, mu nsako n'ibindi. Umuntu agaragara ko afise yagiye, umurabira no mu ngeso ukiza impande ivyo yatura. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Turamuzi ko turi abana biwe. Niko bisi ndabikekera amahoro niko ndandikira. Kandi mubimenye muri abana buyo mugabo, kandi abamwiteze kw'ivyo kuzojana nabo bagenda bariyeza ku munsi ku munsi. Rirya jambo kwezwa ryarameze nk'irititu agaciro karyo, kuko ryahawe insiguro itariyo y'idini, nkaho umenga umuntu kugira yezwe agenda saa 4 y'ijoro agira aryame ati mwami wanje turi mw'isi yanduye, urabona mwami ahantu nkora baragorana, bangoye nsanga navuze nabi, mwami umparire. Kubera yikuye mw'ivumvura ivyo nyene yavuze nabi, aca yibaza ngo arejejwe, ejo akazoca bisubira. Ukwezwa ni kwikura k'umucafu ni muri wewe, mu vyumviro cyane cyane vyawe. Iyo wejejwe mu vyumviro, ingeso nziza zirakwirikira. Sino kugera kubwira umukozi w'Imana kana ngo urabona ngo gwaraje ngo mpa mahera ngo hama candara babica biraba. Uri kurimura umubabaro w'ivyo bagushikiye, mugo nturafata ingingo yo kuva muri ivyo. Uwizera ahindura n'ingendo zimwe nabayeho. Ahindura hateramira, ahindura ibiganiro vyiwe. N'abagenzi bamwe bashobora no kubahindura. Umenye ihindura ingene ukora ibintu. Uwezwa ikura ko mucafu w'ingene abayeho, ingene avuga, ingene akora ibintu, ahagendera abagenzi, ibintu byose agenderamwe arahagarika kuko abonye ko Imana itarimo. Ngo abiteze uyo barezwa ku munsi ku munsi. Abantu benshi bihana ivyaha uko bifise ingaruka mbi. Icyaha niyo atangaruka mbi gifise zigaragara imbere y'abantu, ukwiye kuruhishwa naco. Murambwira abantu no kwimyoza umukinyi
akinye nabi uri kuraba match ya Barcelone na PSG ukaca wimyoza umukinyi akinye nabi wacumuye, cihane nuruhe mutima wawe. Si ibyo kubatwengesha, wihaye kwimyoza umukinyi udahemba, utarokrise, utagira evaluation, atanihera na rimwe giye ushikira mu vyekinye nahembwa, kandi entretemps nta n'umupira w'amaguru ukina, vyerekana ko mu marangamutima yawe hari ivyaha bizitanye, uracafize ikibazo. Ntimukinana, tu n'as jamais joué au foot, tu n'as jamais été meilleur. Et pourtant uri haye kwimyoza ngo na peti ona rofa. Hey. Ugasanga biroroshe ko nyene ibintu bigucamwo facilement nkaho mengo litwiyo itwara amazi mabi na meza. Ibikunda ni wezwa mu kuntu bayeho mwibanga. Hanze tumaze kora ko vyayangaye, usigaye urahindahiro zanda, usigaye ibesha, usigaye wesukroka abantu, musanze vyarayangaye, igiti caratewe muri wewe kigeza ahantu cama, reka isi rero yame ivyamwa birura, kuko bikumazemwo imisi. Abarindiye umwami Yesu n'umutima ubizi ubishaka, atari ubukeka kuzogenda mw'ijuru, ntibamatanye n'isi, bamatanye n'ijuru. Abakolosayi 3 umurongo wa mbere kuw'icenda tuhanyarutsa hatubwira amajambo akomeye cyane, batubwira ngo asangwa mwaragizene. Abakolosayi 3 umurongo wa mbere atubwira ngo none asangwa mwarazuranywe nande na Kristo, murondera ibiri hehe? Murondera ibiri buraya, murondera ibiri hejuru. Iyo Kristo ameze gute? Ari avyaga iburyo bw'Imana. Kabiri atubwira abandanya ngo mushire imitima kubiri hejuru, muyishire kubiri, ntimuyishire ku bintu bimeze gute. Mu Gifaransa bavuga neza ngo affectionnez-vous des choses d'en haut. Mwene majambo matana, fatana amarangamutima yanyu, nimukunde ibiri hejuru, ivy'isi bikenewe mu bikenere, ariko ibinezera imitima yanyu bibe ibiri hehe? Nk'ijuru. Mushire imitima kubiri hejuru, ntimuyishire kubiri mw'isi. Gatatu atubwira ngo kuko mwapfuye, myane majambo mwarapfuye naho mugendagenda mw'isi. Mugabo kera abarundi cyangwa cyaravuga ngo ico kirumbarumbira ngo warapfuye ugenda. Ibyo bitutsi birakunda kuba imiryango abavyeyi cyane cyane. Bwa mwebwe mwakije nimuzobigera. Keba rabidutuka none umuntu yaramvyaye cyangwa arankunda mugabo amajambo akoreje kuberisha vugira muteye. Warapfuye ugenda. Twebwe twapfuye tugenda kubeki. Twapfuye kuri kamere kugira tugendere muri mpemu. Rero kamere twaragandutswe ko umunsi wibatizwa. Tuca tugendera muri mpemu mu byo kubana n'ishengero n'abantu bose tugendera mu hano mu isi no miryango. Imana habwe icyubahiro. Kuko ubugingo bwanyu cyangwa votre esprit bukawishanijwe na Kristo mu Mana. Myane majambo ubuzima bwanyu bw'imhemu bwose buri kumwe na Kristo Yesu ahantu yicaye muri position d'autorité à la droite du Père, iburyo bwa Data. Kane, Kristo niwe bugingo bwanyu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa nawe muri mu bwiza. Imana habwe icyubahiro. Gatanu, ivyo nivyo bibazanira uburake bw'Imana abantu b'intabarigwa. Murasimvye. Gatanu, nuko mwica ingingo zanyu, nuko amfete kwa comme conséquence. Tufatiye kubegiye kuvugwa kuri 1 à 4, la conséquence devrait être que nuko mwica ingingo. Mufatiye kuco muri, mufatiye ko mwicanye na Kristo hano mw'ijuru, mufatiye ku Imana yakoze muri mwebwe, nuko mwica ingingo zanyu ziri mw'isi. Ni hano bire twemera ko twica. Niwo murongo kwica bimera nk'ibe ba applique ku buzima bw'imhemu. Ntitwica abantu, twica kamere yicaha muri twebwe ngo tukijisha mhemu. Nuko mwica ingingo zanyu ziri mw'isi, ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubi kose, no kwifuza iby'abandi, niko gusenga ibigirwamana. Setiniriste niniya cyane, mugo vyerekana umutima Imana itarimo. Ngwivyo nivyo bizanira urake bw'Imana abantu bameze gute? Bintabarirwa canke abantu bari hobere ku Mana.
8 7 plutôt namwe mwabigenderamo kera hamwe mwari mubiri muri ivyo kera ko bitari bwamenye Imana ariko noneho mwiyamburiye n'ibi byose mwongere ko namwe mujye vuga kuri 6 mwongere ko ngo ibi byose ishavu akazi kujingitwa ugwanko gubusa gucokorana ntiyagira amagambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu 9 fois dernièrement ntimukabeshane kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe. Voici ivyizeye ingeso ziranga abantu bamwizeye kandi bamurindireye. Turi kuri 1:4 muri ico gisomwa womenga hararyoshe no gutero nkagushika nayo nguko mwese mwimwijuru mwavuga bati muri mwijuru mbwa ntimurashikayo mugiye mutarahashika muri mwisi mukwiye gutandukana n'icitwa icaha mu kubaho kwayo. Imana yabwe icubahiro. Haleluya. Ibi buraya ntibabivuga kubera uvuze icyaha iburaya baca kwimba mikro. Aha bari kuba banyatse mikro. Atereka kwinjira muri duruwa z'abantu. Umuntu ashatse umugore mu akaba ari mu mahanga akaronko bavyumvikana birakwiye c'est son droit. Hajya abantu benshi bagiye kwigisha iburaya kugira nk'ahantu bakwakira ufata irya passage ka exploita yose ni hake agira ati genda uzane amajambo yo gutera intege abantu kuvyekeye igihuhusi Katrina canke ikintu kana giheruka kuza bategwa intege nyene bumve ko basuye kumva kamurari boningegwa intege mugabe vy'ivyahantu uje kubizana leta ntitwemerera. Mugabo kandi hageze kuja mwijuru bakubwira ati ko yari yaremeye akabatizwa aragenda. None bagenda gute? Nukwinjira abasenga bari canke hariho ibintu vy'ubutumwa bwiza bibitomora neza. Imana habwe icubahiro. Alléluia. Pero bene date, l'ascension du Christ irama l'espérance de la vie éternelle. Irama kwizera neza no kurindira l'enlèvement de l'église. Ikibinyereka nuko mfise ivyizigiro ntashobora kuvana mu mutima no mu kanwa kanje niko kandi ubuzima bwanje buteza ko ariko buragaragaza ko hari aho ngiye. Ni wabona umugeni atoga ngo abise mariage samedi prochain umenye ko umuntu atari cyo kurongogwa. Ego. Ukoze umukobwa ari sare kandi yarakowe. Agahora nayo nabukwe nta ije ngene base yicara. Umenye umuntu bizomugora no kugubaka. Abafize ikibazo. Sivyo kabeneda. Icya kabiri nuko l'ascension du Christ me donne l'occasion de le servir à sa place. Ukuduga kwa Yesu bumpa karyo ko kumukorera mu kibanza ciwe. Kubera iki? En fait l'église canke je canke wewe tubandaniza aho yaragejeje ntitangura bishasha tubandaniza aho yaragejeje. Imana ihabwe icubahiro. Ivyavuze n'umwa rimwe umurongo w'umunani hatubwira amajambo akomeye. Verset 8 hatubwira Acte 1:8 hatubwira ngo ariko muzohabwa ubushobozi mpemu yaniragirane niyabaza ko muzoba ivyabora vyo kushinga intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samaria no gushitsa ku mpera y'isi. Kubera iki? Yareje kuvuga ati afite icyanze naje gikora mena la place vous est réservée dans le service. Ikibazo cyo kirageze nimutangire gukora. Mugabo sans resu ntibubishobora. Ndaja kuhagaruka dusimbire hariya gato mu Banyefeso 4 umurongo w'indwi. Ariko umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu nk'uko tugeregwa ingabire yande ya Kristo. Mubize ngene hano hantu habandanya witi nico gituma ivuga iti yaraduze aje hejuru ajanye iki? Ajanye imiyago agabira abantu ingabire. Kubeka yahaye ingabire yagomba babandanye bamukorera mu ngabire. Verset 9 atatubwira ngo ariko iryo jambo ngo yaraduze ni iki? Mbega ntigerekana yuko yabanje kugira ante kumanuka ikuzimu. Iyo Yesu aza akaza hano ku isi akaca gukora bijya yakoze byose akaca duga twari kumwita waje kuturamutsa. Un oncle yaraje kuturaba veni de Londres yaje kuturaba. Mugabo yaraje aratwereka uburyo bw'imwemu dukwiye kubamwo yongera carabamwa ku musaraba ntiyagarukiza ngaho acagira no mu kuzimu
agenda kwaka Satani ububasha abunyagije umusaraba wiwe. Ngo yaduze kuko yabanje no girante no kumanuka aca tugerera ingabire. Verse 10. Uwo yamanutse niwe yaduze aja hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere muri byose. Miza 11 dernièrement. Kandi yahaye bamwe kubiki intumwa les apôtres, abandi abakuba les prophètes, abandi abakuba abavuga butumwa les évangélistes, abandi abakuba abungere pasteurs et en fait de macha abakuba abigisha abo bita les enseignants. C'était version par docteur. Docteur nisigura muri santé bisigura abigisha uko c'est le terme yakoresha icyo gihe mu bafarisayo wigisha wari umudokiteri w'abarabinonosoye. Byerekana ko Yesu amaze gukora kiya kikaba cyo gucungura isi ku musaraba mu nyigisho no mugenda mu kuzimu no kuduga, yaciye asiga l'église hano mu isi kugira ibandanye imukorera. L'église yakikora iko cyo kubanaza aho Yesu ariko arakora. L'église ibandanya gute? Bavuze ngo yahaye ingabire abantu yongera baha amabango. Bisigura ngo ko yaduze hari icyo yansigiye. Yansigiye iki? Yasigiye ingabire za mpwemu. Bisigura ngo ubushobozi bwamushoboje kuzuka no kunesha nibwo yadusigiye ngo tubukoreshe mu kumukorera. Ntiyabaye ryaje mu nyumutama ati mwana murakundana murazi ko ntacyo mwamburanye. Si umutama ashaje yagiye arabona ari kumfira cyaramagara abana baraza. Yavuze ati en fait nabahaye ibikoresho byo kunkorera, je vous donne les dons spirituels. None ingabire yawe uzi ufise niyihe yo tumugaragaza ubwami bw'Imana mu isi mu kwinda ko Yesu aza. Rondera ingabire ufise, irondera kwimenya. Turafise uti afasha kwimenya. Amaze kwiga mu programme atandukanye ya Discipleship barabizi. Umenya iki Imana yagushigiye mu ishengero, umenya impano, umenya ingabire, umenya ikintu cyose ufise comme grâce, comme ubuntu, nibyo bituma uca hano ku isi ufise icyo urindiriye. Imana ihabwe icyubahiro. Intsinzi yaronkeje n'umusaraba yadusigiye mu ngabire no mu mabango. Yesu ahabwe icyubahiro. Nicyo gituma wewe uhisemo neza, tu peux être très utile hano ku isi, woba uwikimaze hano mu isi. Mwo kandi ugavye utagavye bambe woba umuntu agorana hano mu isi ni bibiri. Hari umuntu nzi mu ministre ahantu bwiwe kimwe bambe kubera yafise nyene yakora ibintu nabi bari mwamutaziye romanioc amer. Hari mu Faransa ntimuce mu kwita hirya no hino saha. Hari mu Faransa je président du pays. Ico gihe yatwara ubushyangi bw'intara hagati mu gihugu ico gihe. Kubera ingene yafata ingo zikazekaza bamwe tujya ni wa mumbati urura. Sigura au de servir yaciye akora ibituma isi irurigwa. Rero hano ku isi urashobora kubaho uri kuratuma isi habwa umugisha canke irurigwa. Mugani wakorera mu ngabire n'impano zawe kuko atari ziri muri wewe mugani zo gutuma abandi bahabwa umugisha. Nujya gucika ubirurisha, uja gucika utuma bisosa mu isi. Ndukwiye ko abantu bagorana mu buzino mu mpangu. Dukwiye ko abantu basosereza isi cyo tuba twise umunyu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ngo yaraduze ariko acatugerera ingabire muri mpemu. Abaririmbyi n'impano kora tunezerwe kuko tuza tutazi kuririmba mukaturirimbisha. Nene sivyo. Ega bose ntibazi kuririmba. Kandi bose ntibashaka gusobanura ibya mpemu. Hari abantu bashaka kuraba ukavuga isaha imwe akakubaza ikibazo kimwe gusa, ibibazo byose bikaba byururutse kubera ko mu kintu bita parole de sagesse canke parole de connaissance. Ijambo ry'ubwenge canke ijambo ry'ukumenya. Ni ingabire zibitandukanye mpemu atanga kwishengero kubanyeshengero. Inkuru yawe yamaze amasaha 3 ariko ikibazo kimwe cyaciye gitorera inyishu. Wowe umaze amezi 5 usenga utaronka inyishu, mugabo kwari kugira Imana ikwereke yuko ivyawe vyugariye ngaha kandi abantu vyugariye ni nakayo hakubwira. Kubera Imana
yaduhaye ingabiro rya tuzikorerane hagati yacu. Imana ihabwe icyubahiro. Burya bushobozi Yesu yakoreyemo, murazi ko Yesu bamuzanira n'imitego akamenya ingene ayitegura. Hamwe yarareka kwishura, ahandi akaca yishura, ahandi akabaza ikibazo bari bazi yatanga inyishu akabafaje kumenya. Kimwe mu bintu abafarisayo batamwemerera no kuba bamuha imitego ntayigwemo, nuko umutima yakoramo wari ukuru nawo wari umutima w'amategeko. Baramuhaye imitego myinshi kugira mufate bamufatishe, bamuteranye n'intwara y'abaroma, arabananira kandi ntigeze agwana na rimwe. Mugabo yaranesheje igikorwa cyari cyamuzanye yagihejeje. Turakeneye kuba mwishengero tuzi ingabire zacu. Turakeneye kuba no mwishengero tuzi impano. Impano ni iki? Ni twaremanywe. Tufise tukino mu za primaire, tutaranaza mwishengero. Nico kintu cyose ufise koro druwe gukoresha uko ushatse. Nijya modoka, ni kaya kazi, ni burya bwenge, nijya biharuro, ni kwiye gusigura mu ishure, nijya nzu, isi byumba byinshi birengeye abantu tunze mu nzu. Ikintu cyose se kubasha kirashobora gukorera Imana, kikana yuko wewe uri kurakorera Yesu Kristo. Kuko na Yesu baramushigikiye, baramugaburiye kumwe n'intumwa. Yarakoreye Imana kumwe n'abandi, umwe wese akoresha ibyo afise byose, umugambi urabandanya. N'ubu yarasize ishengero rike ribandanirizaho. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Intsinzi yaronkeje n'umusaraba kandi yayiduhereye kugira ngo twebwe dukorere muri mpemu wiwe. Kuko haragera igihe Yesu atakoresha amajambo, yakoresha ububasha. Muvemwo. Cyo tuma afise ingabire zo gukiza ingwara, bakwiye guhabwa umwanya, bakwiye guhabwa akaryo mu maserire, mu byuma by'amase bambaye muri jeudi kuko iyo dusenga kugira akaryo ko mpema garagara ku ishengero bibeho. Kuko hari ibyo bitakoreshwa n'inyigisho, byakoreshwa na autorité de l'esprit. Karande imhemu yicaye afatanye na sokuruza wawe, gafata na sokuru, gafata na so, nayo yagufashe. Iyo ni keneye gusa inyigisho, inyinshi yo iherekeza, harakeneye rapport de force. Harakeneye ubushobozi bw'Imana bugaragara kuri iyo mpemu. Iyo mpemu igatekera ikagera nk'uwirukanye igitero, maze ugasura ukaganzwa na mpemu Imana wenyene. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Niyo twakorera mu ngabire zacu, tugakorera mu mabango yacu, tugakorera mu mpano zacu neza, tuzoshira Yesu iminyago. Umunsi yaje kudutora, tuzoba dufise rapport imeze neza, irimwo ibyo twanyaze. Kuko burya na Yesu ngo azotanga rapport, niko batubwira muri 1 Corinthiens 15. Na Yesu ngo azotanga rapport, ngo niho ibintu byose yakoze azoheza akabishikiriza data. Uko natwe tuzoheza tukagirane, tugashikiza Yesu ibyo twakoze hano mwisi. Yesu ahabwe icyubahiro. Rero ntidukwiye kuba no ku isi nk'abantu binjira mu ishengero gusa bisanzwe, dukwiye kuba no ku isi dufise ubuzima bufatanye n'ishengero. Kuko nagenda abwire n'atari iteko rigaragara muri Bible ngo ryandikwe, c'est plutôt une interprétation biblique, ni insiguro y'ijambo ry'Imana. Nta na hamwe umuntu ashobora kubaho atifatanije n'ishengero ngo ubuzima bwe bw'impemu bugende buragenda neza butera imbere. Gusa ikibazo cyabaye ni uko gufatanya n'ishengero, bamwe cyane cyane nk'uburongozi bw'amashengero bwaciye bwinjira no mu by'abantu bakora, buja kubaganiriza mu buzi, buja kubaganiriza mu miryango. Gufatanya n'ishengero si umushahara wawe ufatanya n'ishengero. Ufatanya n'iki? Mu kurondera ibyizegwa by'ukuri. Ba mu ishengero kugira ukomezwe mu buzima bwo kumenya ibyo wizera. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ifatanye n'ishengero, ronde ibyo wizera, fatana n'abakenyezi n'umukenyezi, fatana n'abagabo, fatana na sere, fatana na departement. Ba mu buzima bw'ishengero kugira ngo umenye ibyo wizegwa, wambe wizera mu ijambo ry'Imana. Ikindi nacyo, fatana n'ishengero kugira ngo uhabwe akajya ko gukora. Kubera akeneye akajya ko gukora. None abantu bari muri Kenya bariko bakora Imana, ba misionere bacu. Muhuye wewe uhava utaramwibuka n'izina, mugabo yarariye amahera yawe. Yarashiye kuronka amazi atimvye mu kinogo cyo mu mwonga kubera yuko watanze amahera 10,000.
nimba yaragiye arimba ahantu tuwarete abantu baho bagatangura kubona ko bose tuwarete bagaca bamukunda batara kumwumviriza bagaca bihana, uyu muntu uzova utaramumenye uzomenya uri mwijuru uti uyu muntu yimbiwe toilette n'umumisiyoneri avuye i Burundi muri Minerva mu Kigobe, kandi uwo misiyoneri yari atunzwe n'ishyamba rya Minerva mu Kigobe. None abantu bakijijwe bangana kuno muri Kenya mu gace kanaka bitwa amazina udashobora no gusubiramwo, mugabo bitwa abana ba mu buryo bw'impema. Iyo uhawe akaryo gukora mu ishengero ucuranga ko akaryo za ngabire za mpano za yamabango byose bica bikora kugira ngo bikorere Imana. Dufise ibisata ingaruka zikora n'imiryango yacu. Iyo ufise abana bakaba muri Sunday school, ukagira abajene bakari muri jeunesse, bakari mu masera atandukanye, uri kurafatanya umuryango wawe n'ishengero kugira ngo ejo utanakihari bazoba bafise ivyizerwa by'ukuri kandi bararose n'indero rukristo ibashoboza kuzobandanya wowe utanakihari, kuko umuntu wese afise ahantu arangiritse. Imana ihabwe icubahiro. Ifatanye n'imigwi, hari imigwi canke hari kandi gusoma amajambo akomeye. Abakenyezi bo muri quartier niyi abagabo uko nyene, abagabo bashobora guhura bakumva ngo bazogira siporo ukavisa ibisanti nayo igeze dimanche heze. Impande iyo siporo hari ijambo baciye batekereranirana, we ntaryo waronse. Hari ibintu baciye bashingira ko intahe ingene bashoboye kwifata ku bana b'imfura b'abadolescent, uca usanga urabikuyeho nawe vyari kugufasha. Ariko we nawe babisa ibisanti, ntimukengere iby'ishengero, ntimushira ahantu ishengero risuzumirwa muri ya mashirahamwe afise urutonde rwa Nations Unies. Biragoye. Aba barongoye si bamwe barongoye n'amarogisiere, abandi barongoye n'ijuru, ntibakora cyo kimwe. L'église ne sera jamais comme les organisations et institutions internationales. La qualité de ces institutions iratandukanye na qualité y'ishengero biratandukanye, kubera aho byavukiye si hamwe. Kimwe cyavuye ku musaraba, iki cyavukiye muri 1945 i Bretton Woods. Siyo babitangutse. Biratandukanye. Beshaka kuba complémentaire mu buryo canke buriya, ariko ntaho bishaka ku mastandare amwe. Hamwe ntibigisha kwihanganirana, hamwe utize ntukorayo, hamwe utazi icongereza ntukorayo. Mugabo mw'ishengero nawe utagira amenyo uraza kandi uricara imbere neza cyane. Utazi gusoma baragusomera. Si bimwe, bisi bitwara itandukanye, vyita abatandukanye. Ico bituma amastandare samwe. Rero ishengero wifatanya naryo kubera ukundanye n'iryo gusa, sino nturikundira aho rigeze mu iterambere. Ukundanye n'iryo ariwe yakubambiwe biba biheze. Ibindi umuherekeza uko nyene uti mwami wanje ishengero ryawe ryo ngaha ntigira intebe mugabo ndihangana. Pastori waho na mesa mugabo ndihangana. Kuko nta kundi wewe hari ahantu geje mu kumutegura. Ngaje nameshe. Mwashemura. Ega vyo nashika nka buri sabuni. Kandi narahamagawe birabaho neza cyane kandi noza. Imana ihabwe icubahiro. Gufatanya n'ishengero cyerekana agaciro ha Kristo Yesu. Imana ihabwe icubahiro. Fatanya naryo, ufatane n'ijya migwi iri muri ryo, uronka akaje gukorera Imana, uronka akaje kwigira ngabire yawe, ijya mpano yawe, ujya mpamagaro wawe, ukorera Imana muri ijya migwi, uzosanga hano kwisi ufise ikimazi uri kurabana Yesu yaragejeje. Afite Yesu yaduhaye confiance, ntitwayakira neza. Kuko Yesu umenye yagiye hatageze. Kuko yagiye amashengero amwe amagipanze. Yagiye abantu bamwe batarategwa mu mihamagaro, umenye yagiye hatageze. Nuko ibikenewe yabonye ko je nawe twobikora. Kandi ngenda babwire muzobaza abantu bamwe bahawe icyo bita AI. Mu kazi, umushefu yavuye ati yansigiye. Urumva honneur. None umva utaronse AI. Umva atadusigiye. Umva atatwizeye. Turashaka gusiya mu kibanza. Manambwira abantu mwe bagabo bamuri hagufi nako barongoze. Umuntu udashobora guhezagira ngaho gataha muhira utanye umuntu w'igitsina gitandukanye. Guhera uwo munsi ntisuye kwitwa ubusambanyi. Sinzi ko mu bizimba bino bintu. Iyo umuntu uvuze ngo azohezaga muri mariage ngaha. Agarutse dimanche mugira gute? Mugira felicitation. None iyo muzamona yinjiye ahantu tutamujye ngaha wovuga gute? Ujya muntu ari mu kubera l'église. Ishengero n'urwego rwasubiriye Kristo kisari karakorera muri go kandi bise cyubahiro Kristo yaruhaye. Peu importe la qualité du bâtiment, peu importe la qualité des instruments. Naho batagira gitari, ntibagira ibyuma by'umuziki,
sakazima batumwe n'Imana atari abantu bihamagaye. Ico bakora barahezagira ingo, baratunga ingeso z'abantu, barahezagira abana, barakora ibikorwa byo gutegura abantu mu mabango, barakora ibikorwa vy'impwemu leta itoshobora no gukora, n'abantu mu bushakashatsi bashobora gukora, kubera ivy'impwemu bibarizwa mw'ijuru, mbwa ivy'ubwenge birashobora kubarizwa mw'isi. Imana ihabwe icubahiro. Yaraduze aca aradusigira igikorwa kugira tumukorere. Tubandanye. Menya ahantu uri wewe. Uri mu barongoye serire, gumaho nyene. Uri mu bantu bafite ikintu bahawe bumva ku mutima gihuma gidodora citwa gukoropa ishengero, gumaho nyene. Kiretse Imana kuganirije ahandi, umenye nahajye harubashwe kuko hubahwa n'ijuru, abandi bantu n'abatavyubaha n'ibisanzwe. Wahawe gusenga usengera abarongozi mwibanga, gumako ivyo tuzoronka nk'igitsibo urandikiwemwo kuko waravyubashe n'Imana izobikubahishiramwo. Imana ihabwe icubahiro. Utanga amafaranga kwa missionnaire, gumamwo. Ikintu cyose zikukunda ukora, niyo mpano yawe, niyo ngabire yawe, niryo bango ryawe, gumamwo kugira ngo biheze bimukorere, kuko yaraguhaye ibakwe, yaraguhaye ubuntu, yaraguhaye une confiance yo kujera neza, niyo kubandanya mukorera. Imana ihabwe icubahiro. Nizi ngo twubatse nibyo turagenda tugakwa, bakaduha abageni, bakaduha bakwe, ugasanga ngo abana ngo inyamiryango yahanye ngo abageni. Ego, ce sont des formalités coutumières, ni ibintu bisabwa kugira imiryango iherekeze urugo. Mugabo nagenda kubwire, ukugira wubaka urugo neza tuza kubanza kwibona nk'umukwe w'Imana kandi nk'umukazana w'Imana. Utibonye nk'umukwe w'Imana, umugore wawe uzamurabira muri binabiriya, matandare muri quartier, amatandare y'Ubujumbura, y'Uburundi n'ahandi, usanga umfashe gushaka. N'umugabo nuko nyene. Mugabo ndagenda babwira, ntidutsindwa, ntitubaha abagore kubera amategeko y'igihugu gusa. Ayo nayo yaturinda, ni garde fou. Kugira n'ivyatugora baradushira comme note. Mugabo kugira ubikore neza, utsindwa n'ijuru. Ukorana na Yesu. Uti muri biya baratubwira mu mugabo ameruka ku mugore, bakatubwira ati umugore ameruka ku mugabo. Nsindwa n'umurongo wa Bibiliya, amateka aca ntumbereza gusa. Imana ihabwe icubahiro. Alleluia. Nico gituma bene data, ubuzima bwawe ufatanye n'ishengero, bose niko baratumbera heza. Mudusengere ntituba amashengero aza gusambura ingo zanyu, murize gusambura ubuzi bwanyu ko naho mw'isi biraba. Mugo ntitwifuza ko umuntu wese yogenda nyamwigendako. Kuhava duhurira ngaha mu nzu, eglise igacika inzu aho gucika umuryango. Ntihagire ikiduhuza. Duhujwe n'imihamagaro, duhujwe n'ingabire, duhujwe n'impano, duhujwe n'umugambi umwe wo gukorera Kristo Yesu mu kwinjira kwaza kudutora. Yaransigiye, ariko yansigiye ngo mbandane ndamubandaniza aho yarageze. Iyumvire kuri kurabaho ko Yesu yamwiye gusanga uko yovuga ati mwananje sawa. Yogira uko wibaza, bishobora kuba yogira uko, ariko yagira ati byari by'umugabo ahantu kosora. Kandi burya umuntu akosorwa, arakosora iyo afite umutima wo gushira hagati y'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Minevamu mu Burundi, bambe kw'isi yose Minevamu. Mwari muzi ko Minevamu gisama paroisse agana ku 147. 147 paroisse za Minevamu aha kw'isi. Aha mu Burundi turafise paroisse 58. Turafise 48 muri Kongo. Turafise 22 mu Rwanda. Turafise 6 muri Zambia. Turafise 6 muri Malawi. Turafise 3 muri Tanzania. Turafise 3 mu Buganda. Turafise 1 muri Kenya. Ibyo byose biteranije utora 147. Kandi aho hose baguma barondera abantu ngaha muri Minevamu Kigobe. Baguma baza kurondera. Bisigura yuko mwemeye dutwarinda, tuyibungenge hamizivuke. Uzogaragaza ihinduka, kagaza ingabire yatahuwe, akayigenda mu buryo bugaragara hanze, tuzomwizera tumunungike agenda afashe hariya. Agende atubwira icyo Imana kirashira ku mutima wiwe, tubisengere tubibone, hama duheze turungike. Kuko aho ukorera aho harahari. Mu mutima dufise, nuko Minevamu itoba ifise amashengero gusa, yo bisa n'abamissionnaire ngira nka 50 minimum. Bari mu nka 50 minimum.
amwe tuti dimanche iminsi yose tuba dufise amaproject y'abamisiyoneri batatu batubwira ivyo barimwo vyo barakora ivyo bariko bakoresha hariya. Abamuga ibimuga vyamugurutse ivyo bariko barakorera abantu kanaka, dushira n'uburyo mu bihugu bitandukanye kubera yuko ariko bimwe kirakora aho Yesu ataravugwa. None bizokorwa gute? Bizogwa yuko ubuzima bwacu tubutahuye ngo yaraduze arabandanya. Yesu yaja kubandanya, mbega ishengero rigera ngaha sinibaza. Nibaza ko hamwe na hamwe hashobora kuba harabaye inyifato mbi ku barongozi cyangwa inyifato mbi ku bantu ku giti cyabo, kubera batagize umutima w'umutima arafise. Bamwe twasize inyubakwa hejuru turazigira ndende cyane ku byo twavuga tuti kame mu gisagara cyacu ishengero ryacu ribe rurangiranwa ntirisuzugurike. Kimwe mu bintu haradushimiye twagiye ruguru kira twengeje ntibazi ko bamwe aho dushiye kubiganza twavuga ati nimuse kudushimira ivyo nukuri muradukweho agasuzuguro. Bano pastor avuga ati nukuri murankweho agasuzuguro muje kuturamutsa ega bahora tubira ngo tugira abantu biwacu. Shaka kwimira pastor aricyo kinagushimiye kibati none hoho konje habaye iki nakuzaniye iki naje kugufasha gukora icyo warusanze bari kurakora guhera kiri kwikije mu muhamagaro. None umva nje gukura ko nje ukwambika kimita agashambara mu kibana naje nakuzaniye agateka. Oya ishengero takwiye kwimvira ingene utuba bwiza bushikira ku mahanga atandukanye kandi bizoshika. Narateye inkuru ingene nigeze kuba ndahantu umuntu umwe w'umunyamahanga duhuye muri aeroport arambwira ati wowe wahe, ndambwira ati hariya muri Burundi, hariya muri EAC, hariya muri Afrika byamwe nducyo ubibona. Ati ati hariya kumenga Imana yahira afise nyina. Ati wombwire rya nyina wayo. Kubera iki ahantu yarava nta Mana baramenya. Mbwa mu byo babagiye barasoma mu bitabo barumva ati dans certaines régions d'Afrique il y a des dieux qui ont des mères. Hari Imana zifise zinyina wazo kuko atamenye ubutumwa bwiza. Ubu ku isi turafise miliyaridi 3 n'imiliyoni 130 batarigera bumva ubutumwa bwiza. Abo rero baza ko barindiye iki bose baremwe nk'uko twaremwe bivyo bakora byo mu ruganda by'intwari ibihugu byabo usaba binateye imbere cyane, mugabo ntibemera Yesu ntaro barumva. Baziromo Jésus mu rurimi rwabo Yususu cyangwa ikindi kintu ntibamwase ko nta muntu yabibasiguriye. Gusa rafise ikintu cy'Imana kimwe kimwe gifise akantu baciye bakibumbira ashira kuri biro nahajya twera kugura ibintu bimwe bimwe ngaha muri ville mu centre boutique ma pharmacie amwamwe urashobora kubona akantu kari hajya kajye nyene bijyanye ntugiyogura biri kauzi ngo nakantu hagasharizo kumbe ni Imana yiwe ntavyo menye. Ayi Bujumbura birahari. Gasa Imana ibiri ngaha kandi nta magarama 90 ifise mugabo iri ngaha iriyo Mana yiwe we ntavyuzi. Wewe usabona arakuzimba bitaba abantu bagira neza. Mugabo ivyo yizera Yesu ntarimo. Abo twabatumweko l'Eglise twasubiye mu kibanza cya Yesu ngo tubandaniriza ahantu yaragejeje bya tubane dusiye mutima. Kimwe bintu byantangaje n'umuntu yavuze ati kugira ubutumwa buzabushike ngaha muri Sudan. Sudan saho hirya uvuye muri Kenya cyo cikirayo. Mu myaka 3 ya mbere les 4 premiers siècles utogari bwamaze gushikayo. Mugo gwaciye buhaguma gushikaho Islam ikahafata cyane umuheto. Bucamara imyaka ishika ku 1600 butaraduga gato bushike muri Kenya. Yumvire nko kuva ku l'année 320 gushika hafi mamiri 800 combien Kenya itararonka ubutumwa bwiza kandi frontière ibikoranako. Ni nka missionnaire buzakagarukira mu Nyakabiga muri année 320 kigabe kaja gushikirwa muri année 1800 combien 70 comme ça. Yerekana ko mu vyumbiro byacu hari gihe tutagiye turiyumvira ati musanzwe Yesu yari gukora gute iyo aja kuba ngeze ngaha cyawe ngeze. Iyo Yesu abase wajya abana biwawe se wajya abana cyangwa mukoresho ry'umukozi wawe yabikora gute tuzakwimira kicyo kibazo. Imana dufashe cyane gose. Ivyo tuzoja turabarongoramwo ivyo mushabuza kwitubaza ivyo twivuza ko tubishikako ntitwifuza kuba hano nabijya twababwiye ati twubake twagure turonka hano dusengera no gukomeza inkomezi
z'akarere kanaka bwace tuzirungika hehe kure. Burya na Tanganyika urafise uruzi ruza gutora amazi yago, ntavyo muzi. Le fleuve Rukuga n'amatari rivière Rukuga iraza igatora amazi muri Tanganyika ikayatwara. Mu Rusizi irazana, Murembe ikazana, Dama ikazana, Ntangwa ikazana, ziya zose muzi zigaswa muri Tanganyika, ariko Rukuga iraza ihagira nte iraza igatora. Ishengero rigize ahantu ryakira ntirisohore ribeko ritegura intambara yaryo. Ntacyo twipfuza. Twifuza ko umuntu akora igikorwa kihwanye n'impano n'ingabire n'umuhamagaro wiwe, niyo zoba tube turarindira Yesu neza, bizoza bishike kure. Yesu aza gutora tumushira iminyago. Umuririmbyi w'indirimbo ya 88 cya gatanu avuga ngo imbere Yesu nzohagararayo, nzojana iminyago ndayimuhereze. None iminyago niki? Nivyo twakoresheje impano n'ingabire n'umuhamagaro bigatuma dushikiza abantu kuri Yesu Kristo, maze akaza gutora atoya ati narakoze murabona, none mwarakoze ndabona, ingo mwicare muri yamaze nabateguriye. Yesu abahezage cyane gose. Murakoze. Igipimo cy'umwizeye nuko afite ivyizigiro. Igipimo cy'umwizeye nuko afite ingeso siranga umwizeye nyene kana murindiriye. Igipimo cy'umwizeye nibikorwa arimwo mu ngabire, mu mpano, kandi ivyo ni igipimo cy'umuntu wari we wese. Uri hajya uravyatura kandi usi ingeso zawe se niko bavyaha. Tuzaruke turangize murakoze. Haleluya. Amashimeshi ku ijambo ry'Imana ku mana bwayo. Tuvyaruka dusenga turangiza. Hari umuntu bari hano atarakira Yesu, kuko kuba hano kwita sivyo vyizigiro n'ubuhombe bukomeye cyane. Uko uri hano tarakira Yesu umwana umukiza w'ubugingo bwawe, uri umuhombe kandi ukwiye kwakira ubugingo budashira hakibona. Wakira intsinzi yo kumusaraba, wakira ivyizigiro bibonekera kubihaye n'abizeye, nuko bakwiye kuba bafite urubanza barenganye. Uri hano muri no shengero, nawe uri kuri internet, urashobora kuza kwishengero kwakira Yesu umwana umukiza w'ubugingo bwawe, kuko bino vyizigiro urakeneye kugenda bifise hano mwisi ngo wakire gakiza kabonekera mu izina rya Yesu. Nimba uri hano tarakira gakiza, uduze ikiganza cyawe dufashanye. Urakeneye kwakira ubugingo budashira muri Kristo Yesu. Urakeneye kubohoka, urakeneye guharirwa ibyaha byawe bya misi yose, ubihagarike ubuzima bwawe bwose bufatane na Kristo Yesu. Nimba uri hano uduze ibiganza byawe, aho uri uduze ibiganza byawe turafashanya. Ndabona ntaho hari abantu bashaka kuvyara ukadusenga turangiza. Wumvise umutima ugutumbereza aho uri kurumva ubutumwa, ndagomba ngo ufatane n'Imana ikintu yibwiye kuri uyu munsi. Nuwadugije? Haleluya. Eroje mufashe n'abandi kumburengera mwari mwatinye ibintu ntibitinze biteye iteka ahubwo. Niyundaze. Haleluya. N'abandi muze ntimutinye, umwakira ubugingo budashira. Okay, bafashe. Umutima wawe urabwirwa iki muno mwanya? Umutima wawe urumvira iki muno mwanya? Utsindwa hehe? Umutima wawe wumva iki? Aho hantu wumva mwemu yakuganiza bari guhagarara mu gusenga. gira kombu sinkomezi boname damosenga naconzo muburana yanyishuriye yanyishuriye yamyenda yose yamyenda yose yarambabariye yaramariye ibyaha
byahindutse umwe imbere y'aya ntebe, imbere y'aya ntebe zohagararayo, zohagararayo, zojanayo, zojana iminyago, ndayihereze Yesu, ndayihereze Yesu, yanyishuriye, yanyishuriye ya myenda yose, yarababariye, yaramariye byahindutse, yanyishuriye, yanyishuriye ya myenda yose, yarababariye, yaramariye byahindutse umweru. reka ushimana ku byizigiro nk'ibyo, ushimana ko yaguhara ibyaha byawe byose, ushimana ko ubuntu yabwirije ko bananyikorera mu ishenga n'umuryango no mu gihugu, ushimana ko mwema hari kugira ngo aguhe impano n'ingabire, akurongore mu kintu icyo ari cyo cyose, hamusaba urongozi ku kintu cyose wumva Imana aguze ku mutima, aho yakwibukije, aho yasuye gutera intege, ufate engagement nshasha. Imana ihabwe icyubahiro. Mana turaguhaye icyubahiro, uri Imana yikurira tugiriye neza. Uyu munsi amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo, uyu munsi turanezerewe ubugingo dufise muri wewe, turanezerewe ibyizigiro dufise muri wewe, turanezerewe ijambo ryawe, turanezerewe mwemu wawe, turanezerewe Mwami Imana ko ijambo ryawe yatweretse icyo tubereye ko ari ukukwizera n'ukwezwa nawe Mana. Turi hano tunezerewe ubwami bwawe Mwana, tunezerewe icyuri Mwana, turakwihaye Mwami mu mpano zacu, turakwihaye mu ngabire zacu Mwami, turakwihaye mu bitugize byose Mana, turakwihaye mu byo dufise byose Mana, turakwihaye mu byo watuganije ku mitima yacu, turakwihaye mu byizigiro dufise, ukwiye kuganza imitima yacu, ukwiye kuganza ibihe byose Mana. Ndakwetse umuntu wese ariko arasenga Mwana, uwabonye ko arivyo yari yarataye, yasuye kuranda ati Mwami nshoboza ku mwizi wawe ibyo wansigiye. Uyo muntu ndamusabiye inkomezi n'ubwenge, ndamusabiye kandi kajya gashasha, intango nshasha ku buzima bwiwe, ndamusabiye kumvira icyo uriko urashira ku mutima wiwe, ndamusabiye uburongozi bwiza mu rugo, mu gihugu no mu ishengero, ndamusabiye kumvira mpwemo no gutahura icyo uriko uravuga, ndamusabiye ubushobozi bwa mpwemo kumuherekeza mu izina rya Yesu Kristo Mwami. Abasubiye inyuma wahagurutse muri mpwemo wawe, abasubiye inyuma bahagurutse, abataye ivyizigiro bahagurutse, ndaguhaye icyubahiro cyose Mwami. Nuganze ibihe byose Mwana, nuganze ibihe byose Mana, turagushimiye urahera cyane Mwana. Niwe databuja, niwe mukoresha mwiza, niwe mwungere mwiza, niwe Mana yacu, umucunguzi wacu, niwe papa, niwe vyizigiro vyacu, niwe duhanze amaso, niwe we wavyatuvyaye bwa kabiri, niwe turi muri wewe mu gitabo cy'ubugingo, niwe ukora muri twebwe ibidasanzwe, ukora muri twebwe ibyo kwizera, ukora muri twebwe iby'ibango, ukora muri twebwe iby'impamagaro n'umuhamagaro utandukanye, mu izina rya Yesu Kristo. Warakoze Mwami ku buntu watugiriye. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu, urakoze kuri Imana yo kwizerwa ibihe byose. Turagushimiye urahera cyane. Ivyizigiro dufise nuko wicaye ku nganji. Ivyizigiro dufise nuko uri kumwe na twebwe. Ivyizigiro dufise nuko imyanya n'ibihe byose ari ubiganza. Kandi bikabira kubera byose ubizi. Kandi igihe gikwiye uzobirongora ukabishikana ku ntumbero yavyo. Ntushigwe hejuru Mwami ibihe byose Mwana.
hari umuntu afise umubabaro murenze, hari umuntu afise umubabaro murenze, turamusengera iyo muntu mu izina rya Yesu Kristo. Wumva uremurutswe uramusengera, ari wewe urisengera. Mana turakwetse uyu muntu wese umubabaro wamurenze, umubabaro wamurenze mwami. Iyo muntu turamuguhaye ngo ugene umutima wiwe umutahuze isoko umuhezagire mwami, umukomeze ubushobozi bwa mpwemu bube muri we. Mana uhenura igisika kamubarayeko, uhenura urusyo rwamuguyeko mu izina rya Yesu Kristo. Agasuzuguro k'abadayimoni kamuveko mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, urakoze mwami. Mpwemu wahamuye gusubiza amahoro, amusubiza amahoro, amusubiza umunezero, amusubize mwami agaciro kiwe, amusubize ukwatura kwiwe, amusubize ibyizigiro vyiwe, amusubize mwami gukorera mu ngabire ziwe, amusubize mwami kubona ico ajejwe mu gihugu, mu muryango, mw'ishengero n'ahandi. Umusubize kubona ubutunzi buri muri we, muhezagire ibihe byose mwami. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze kuri Imana igira neza. Turagushimiye ku ijambo ryawe, wakoze uhezagire ubwoko bwawe, uhabwe icyubahiro muri byose na hose mu izina rya Yesu, amen.